Apana kumva ngo ndi management nibyo babasige bavuga ugasanga amaze mu management akwa kuririra ngo muwe amayere y'amayinite none uri management bisigura yuko atacho bagufasha Frima we arafise ibyo akora bimeze gute Frima je naragize amahirwe mama papa n'abantu bakora cyane indi show tuzi ya Bidondo izo batarikiye nyene yego kubera iki Frima hoho nibona ko n'abaririmbyi namwe bwe ni muhana wa mwanya uri umufana wiwanje wa Bidondo niho uza kuraba rero nizo nko nakuvuga ati uraza kuraba za tomate ukeneye ko za guteka za tomate Frima fise za ushaka ati izi tomate ndaziguze nzozitekejo canke izi zafuye ndazirangure dese ubunyene urumva nakuvuga ati uza kuraba show ya make ni show ya maramenje wambara karate bagonya ariko show ya Bidondo ari 2 bal muri 565 urumva ni 2000 na 10,000 twelera kuvuga ati kuri downtown we uza gushikuza kubona imiduga yagize parking ivari arabaririmbyi bitwa masojero rero ubu batangiye gukora ubu kera biryamira inyungu yego inyungu n'abakobwa nje bice bigusanga bakuzaniye umwana wateye inda naco fisi tutanga gukora ko ngufasha uyu mwana urumva ati ucuza gukora surprise usanga ugiye gukora nakazi kama inite Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chaknya makuru chuma kibaza n'amshamvuga mu industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurira mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right now turi kumwe novuga no mu brother, novuga no mu bro, novuga no muririmbyi ameze neza cyane, abikora neza cyane muri game. Ni Frima Boy, vipi msazi? Ana poa. Bireza neza? Yego kabisa. Frima umetekeleza unapendeza kaka. Misi yose mbambego. Frima Boy. Yo. Mr. Dusma. Ego. Pole, bucheche. Ego. Kumuntu nova yatoda tabura cyaga tararabiyo ndirimbo ageni kwanza kuri YouTube yitwa gute Frima kugira ngo ayira. Injira kuri YouTube yanje, channel yanje ya YouTube wandike ko Frima Boy. Tubona indirimbo zanje zose, ari indirimbo ya mbere yitwa Dusma. Ichikugohera ndabizi. Yes, acha benya nigituma mvutse buke pole. Apana mbio calm down. Ego. Kimya tu. Yes, turaza kumenya byinshi ni Frima rero none nyine amahivita kugira ngo tumenye ivyerekeye Dusma, tumenye n'ivyerekeye show bariko barategura n'umugenzi w'umuririmbyi Mr Champagne. None nitakwa ni show ya kibabe kakanga. Show VIP ni show ya mbere ndibaza no show kuvuga ko abaririmbyi nouveau generation yagize concert appli kwinjira 10,000 sibajya basiza shows kuvuga ngo kidumu canke ndapana aba baririmbyi rero bonyene bikwe bati kwinjira ni 2,000 francs amafaranga make moje gusapotingura aba Frima Boy aba Champagne aba bandi aba Black G bakiriku umva ni show dukenere za show dushaka mu Burundi Yes kumbure tugira kwanza kuri Dusma mbere ko tujya muri show ni Dusma kubwawe Frima urabona ko ikugufasha iki kugushikana hehe ho nkuko wari warayitegura ikibanza urabona ko abantu yakira neza ga Frima Dusma urumva ni indirimbo yasohose mugabo ubu abantu bakora yakira neza abantu benshi kuronka ama feedback abantu bavuga ati bro indirimbo rero turayumvise ni indirimbo yonyene ubu na Dusma iri muri top 10 y'indirimbo 10 z'ukwezi kuri radio Buja FM ushaka kuyitora ukoresheje umuhora wa Econet Leo umuntu yofite ndagute kugira itore akanyenyeri 190 akanyenyeri rimwe dièse ukacurungika acha kuzana urutonde rw'indirimbo 10 Dusma igira kabiri ucwandika gusa ukacanandika indirimbo kabiri Dusma. Yes novuga abikuru kunyene kugira ngo ushigikire novuga umuririmbyi wacu Frima Boy kugira ngo indirimbo yiwe ironke amahirwe yo kuvuzwa ku radio ikiringo cy'ukwezi kose bavuga n'amateka ya Frima Boy. Yes tuvyizere yuko mugiye kumutora ko mutamutoye Frima Jevye mbabaza kuko Frima n'umuririmbyi yakoze kuva kera jewe nakoze ndamwumva Frima nakano kazi naragatangura. Yes ni wa Frima Boy kubangine kumenya ati mbega kuvyerekeye Rwanda rwa video gute abantu babivuga ku iki bimeze gute video bayakiriye neza ni video yakoze na Ofarsi video Farsi yari yicariye kandi ndaronka n'amakuru yuko abantu benshi bakunze iyo video ahubwo Ofarsi nabandanye n'umwete ngo n'umuproducer mwiza arakunda kumva ivyo umuntu amubwiye umupangiye video ayikora uko wabimubwiye yego ni kuvuga ati
Dusuma yayihaye umuti kabisa. Yayihaye umuti. Yakoze ibikwiriye. Yakoze ibikora inka. Yakoze bya bindi Freema nyine ashaka. Yego kabisa. Just tuvyizere yuko abantu bavyakiriye ko nyine Freema bivuze ariko naje kubganje na yakiriye good ni vile imeze neza. Ndakwibutsa ugende kuri YouTube channel ya Freema Boy yitwa gute Freema tubibutse. Andika Freema Boy gusa. Hapana bien Freema. Freema Boy. Wanditse bien Freema azindirimba. Mugabo uvuze ati Freema Boy tubona konti yanje. Tugira subscribe, comment. Ibibazo byose ushaka kumbwira andika hajya kuri comment. Freema nakunze, Freema gerageza ugira uko nzokumva ndaraba nanje ndi umuntu kugira ngo nkore ikintu kiruta Dusuma kabisa. Tuba dukora byiza nakare nivyo tuba dukeneye yuko baguma batuzanira ibintu bimeze neza cyane. Ni Freema umuntu ashifuza mbega Freema na ukura ibikorwa byinshi turabona yuko urakora vraiment kweri mu barimvyi bakora muri game bro no gushiramwe. Freema arafise mu manager nanifise manager kera mu misi heze mugabo ubundi je nyene urabona kwereke ari ikintu kimwe kiko turatwica mu Burundi tuko turikora mu manager mugabo turamenya manager niki tuko turakora neza aje kumfasha nigiki aje kumfasha ashaka konshika naye ashaka dukore gute ico nico kintu muririmbyi akwiye kwiyumvira umaze kwiyumvira ico cyo gukora nico twosha gukora muziki niyo mpamvu navuze ati nivyo nakonda baza bimwe twaravyumvikanyemo mugabo twabihujijemo chamba desiyo kuva ku maboko yiwe mugabo ndi cyenyene bibaza yuko n'indirimbo zije Dusuma ku buryo bwanje indirimbo zije no kuvuga ati indirimbo zose zizokurikira inyuma Dusuma ni Freema Boy wenyene. Freema right now ugiye dufate turarese mahigwe canke birakunze umuntu akora dukurikirana akaba yifuza yuko gukorana na Freema yugushiramo umutahe mu ngabirano ya Freema uri tayari ga Freema? Yego uri tayari kugira ngo umuntu mukorane Freema n'igikigi usaba wewe ku bwawe? Cyambere kwanza abe ouvert amenye ivyo tugomba dukorane n'igiki amenye ko ivyo nkeneye kwanza kuri je umuririmbyi yakeneye byinshi sikuvuga ngo nkeneye audio video ya nkeneye kwanza brand ije wanje les médias zimenye Freema nini akona kazi ka management Freema uno munsi ukeneye kugira ikiganiro ahantu aha nkagenda Freema ukeneye gukora ikiganiro aha urumva ni kuvuga akona kazi niko ndibira management zishaka gufasha abantu uko zokora urumva zihere ni kuvuga zikorana n'ama media zikashaka kumenya yuko je Freema nkeneye iki kwambara media tour nambare gute mbeho gute inzumbe aho ni kuvuga ni ibintu birebire ni kuvuga rero umvuge ati manager manager bari umugabo cyangwa umugore gusa abeyu yogure mu mutwe. Yes bakunzi ba Buja TV unovuga ubukunda Freema ushaka umukorana na Freema kubira yuko bawugurutse mu mutwe kandi umenya yuko bijya byose byankenerwa ku muririmbyi ubizi yuko umuririmbyi wabikeneye. Yes sukumurira gusa studio cyangwa sukumurira gusa clip video sukumurira gusa ngo kugira ngo akore mu mashow akomaye komakomeye ariko no kumwambika nabi byose biri mu Freema. Tutorabanga mu Burundi ko nabivuze lebo ni nyinshi mugabo ndiko daraba igerageza Bantu Boy iragerageza kuko korera aba Bantu Boy ifise director ifise office ifise studio ifise byose uvuga ati ubakene uvuze ati ngiye Bantu Boy benshi barahazi araba address ukuvuga rero abaririmbyi babo bari bien uko babatondeka uko babapangire none naragerageje gukurikirana nabo turavugana bada boje bande turavugana no kuvuga ati kuvuga ndashima ivyo bakoze ni kugira ngo baduze urundi gwaruka ni kuvuga izo nzo malebo dukeneye zitahura nabo baba badafise ikintu mugabo babwira umuririmbyi yuko umuntu afise ikintu numva ico kintu naho bana nafise ikintu je mugabo bangire nk'uwo ufise ikintu bakubwire wagaciro rero ico nico dukeneye mu Burundi apana kumva ngo ndi management nivyo babasige bavuga ugasanga amave management akwa kuririra ngo umuhe amayere y'amayinite none uri management bisigura yuko atacho bagufasha mugabo rero mpamvu ati gira umuririmbyi umugire uko
ashaka kuba umuririmbyi apana kumugira umuririmbyi abantu bamenye ko kabwiye umuririmbyi ataca amazi. Guys novuga ni filime akubwira yuko uri mu manager cyangwa uri muri label cyangwa uri mu CEO wa label gerageza umuha agaciro unuvuga umuhe bya bibwa buremere umuririmbyi abakeneye. Tubone dusuma nyinshi n'ivyashika filime akarongo manager tubone dusuma nyinshi turonke izindi titles nyinshi turonke n'indirimbo nyinshi cyane zitandukanye zivuye kwa Freema Boy zimeze neza cyane. Guys bakunzi ba Buja TV twari ku ruhande rwa music no ruvuga ku ndirimbo ya Freema Boy kuri no rumwanya Freema umuntu yifuze kumenya mbe igeze kuri views zingana gute kubwa ndibaza ko views yacari hasi bivanye nuko abantu bayakira mene vyo ndavuga ati je kubwiwanje bamfashe kumfasha wowe singene kuma amafaranga ariko Freema gufasha baravuga yuko ngo abaririmbyi bamwe basigaye bari hano objective kuza barakora kuza bararindira kuza barafashwa fuma baje mu business baze barakora mu business kugira barakora bonyene mu gihe bataronga baje abantu babafasha baze barifasha. Freema we arafise ibyo akora bimeze gute? Freema je naragize amahirwe mama papa n'abantu bakora cyane kandi baragukorera ngeneye ko kudandaza ko mama anje adandaza ibintu zimuzu ziki ndabidandaza mutama afise buzi bwiyo ngene ndabikora. Urafasha mutama? Yego. Ni kuvuga rero ego ico nagomba ko navuze ko wamfashe sikindi kumfasha sikuvuga ngo nababwiye ati singene amafaranga singiki ngeneye yuko witaho nk'umuririmbyi tulebezo umuririmbyi bakeneye link gira subscribe umfashereza umugenzi wawe umwemeze yuko umuririmbyi w'u Burundi n'umuririmbyi ko arakora wenyine urabibona ko dukora ama kugira ngo unshire hajya ahantu ngeneye naje ni nashika harya kuri micro uzovuga ati ndashimiye abafanzi banje inco kintu ca mbere. Ikindi naco gukora abaririmvyi benshi nibinebwe abarimvyi benshi mu Burundi niyo bagene baca kwatse no muziki nuriha benshi rero bace bayiba muziki bahuye nizo ngorane arabarimvyi bitwa amasoja rero ubu batangiye gukora ubu kera biryamira inyungu inyungu n'abakobwa none ejo wipanziki nje bice bigusanga bakuzaniye umwana wateye inda naco fisi tutanga gukora ko ngufasha uyu mwana urumva ati ucuza gukora surprise usanga ugiye gukora nakazi kama unity tari witeze ko bokora mu buzima bwawe no mvuze ati abaririmbyi foke dukora canke ukarondera ibindi bintu bigufasha biguteza imbere basi kajya gatoyi kinjiza mu muziki wawe kawe uvuga ati jewe noshaka kuriha audio ya 100,000 audio ya 60,000 50,000 change video basi ku niveau yo hasi 400 300 200 ego yes tuvyizere yuko bizogenda uko nyene Freema n'impanuro za utanze yuko baririmbyi bose bo kwijukira ibikorwa bazi barareka kurera amaboko bazi ko barareka kuba ibinebwe narijya tuzi ko abantu benshi bagerageza simwe se bavuga nabi ariko abaririmbyi bavuga nabi bavuga yuko abariri ari abantu bavuga abaririmbyi nabavuga ko baririmbyi baguma bashaka kurera amaboko badashaka gukora ariko tukabona mu bindi bihugu cyane tukabona abandi bagenzi babo muri no game bariko barakora bo kubera ikibo badakora ariko tuvyizere yuko Freema avuga ati je ku bwanje naho nafise ibyi wanje ariko mfashe ibyo muhira nivyo muhira je abivyi wanje banyibarutse naho ndabafashe mva nk'ivyi wanje ariko je ndizire ko naje nzogira ivyi wanje kuko n'ubundi ukorera abavyeyi bisa no kuri kurikorera Freema sivyo none ga Freema yes nuvuga ni show zo bimeze neza cyane ni show tubonamo ba Kiriku ni show tubonamo ba Black G ni show tubonamo Mr Champagne turamo abaririmbyi batandukanye Freema aba DJ Pro kubwa witeguye gute Freema na wasani tunasikita ko na wasani bafise ubunemere cyane ubukomeye cyane muri game ega show ni show nini cyane ni show ya kibabe kabisa ego ikuvugisha abantu benshi cyane ni show bakora vuga n'amajambo menshi atandukanye kwinjira ari 10,000 na VIP naho ya ni 10,000 nta VIP ego na VIP ni 10,000 urumva ijya 10,000 bose bazara VIP bose n'aba VIP abana beza kuza wiyambere agakoti ni indirimbo zo tamba tuzokubitira indirimbo za Dusma Shuka Inainama Mbarira urumva tuzokubita indirimbo nyinshi kabisa uvuga ati ngo witeguye uzovajya uri bien witegure gutamba witegure kuryoherwa witegure no gutanga ushaka indirimbo z'urukundo za deception ziki zose zozumva hajya uvuga ati kaze ni 10,000 yawe gusa dibale tu muri couple bimeze gute couple na vya couple we gusa uje gusa na 20,000 muri bari muri mukunzi wawe ego ndivuga kuri dibale umuntu atashayimenya mu byo gufungura indani cyayigurira ego izo nizo show
dushaka dukore we inguzi ti 10000 niyo ku muryango izi 10000 yo konona cyangwa 20000 konona mugabo to dushaka 10000 entre kugira ngo tuzuze abantu babone yuko ko mu Burundi bakunda umuziki yego kandi amatwa nsumira amatike yaheze ivyo rero nagira ndakubaze filima ni nk'amakuru twaronse tugira yuko amatike bise no ko amatike yawe tubagiye gukoresha yandi matike yego ni system yawe mwakoresheje kugira amatike aheze ni system abantu dushaka kubwira abantu bategura amashow nibitinye nawe ushaka gukora concert ya 500000 kwinjira cyangwa 200000 kwinjira ni wowe nyine ushaka kuyikora champagne n'umuntu yagwanye ashaka kugira history kure histoire bamuvuge ni kuvuga rero amateka ya dandaje amatike dimi kuvuga amatike ya ndumva ngo yarasanga n'abantu mu mihana abaha amatike nuvuga yego ico afise umuduga arasa umuduga nyene akaza umwaye 20000 tikimwe ni kintu cya mbere niwe yitanze avuga ati reka ndondere babantu basinda basange muhira ko nzi ko abantu basiga fiko yego ndabahereza izo tike bazigure yego urumva yatamenyere bibakora ivyo bintu free baragira showbiz ajene muri n'imvifise shose cyo kuja kugurisha afishe utagurishije afishe ama mufanza kweti yose naronse umwanya wo kuza mwanya ari kuza wocu mwishura gute icyo kibazo buracayi mugabo umugati tike ngiyi fika karibu osho kumuha tike akacabona ko ujya muri iri kweli arafise honneur kabisa ubu ati rero ndashise nawe nyine ucubona umufanza aje kugushikira kandi umuhaye tike arayikuguriye aje kuzaniye ariteguye neza kandi urumva urayimuha yagwaye tike yakirikana uramuha tike yakirikana agiye kwitegura kugira ngo agwe n'agashimwe na cyane turamaze kwinjira show itaranawe tike zishimesha kwisha murashimira inyishu ya Michael Jackson no ni kuvuga rero agomba kwereka yuko rero champagne imigambi yiwe agomba kubabwira yuko umunsi wa show le 22 aja posting avuga ati saa 3 nzoba nugaye umuryango tuzoba amakuru concert yeze tuzobaha news turemesha kwisha ni kuvuga ati nashaka kubwira nde urumva saa 3 cyangwa saa 2 azoba yugaye imiryango kosho abantu buzuye ni kuvuga rero aho onyi ni concert twoshobora kwiga ziga zo kwiga itubere ikigwa ego apana kuvuga ati Serge ukuragira concert abantu bari nga ugasangura homvi mu bujuju bwiwa womba gute utakoresheje ubwenge ego niyo mpamvu uvuga ati igiciro kinini gisaba nuko nawo ukigenderamo mugo igiciro gike abantu barakinegrije ariko Freema tugiramo ngaho nyene bikiboneka hari indi show tuzi ya Bidondo izoba tarikiye nyene ego kubera iki Freema hoho nibona ko n'abaririmbyi namwe bwe ni muhana wa mwanya kugira ngo mutezanye imbere ga Freema no kubera iki umuntu agenda kudandaza itomate n'undi akadandaza itomate n'undi tomate umunsi umwe bose agatereka kandi arabajama rero ugasanga umukiriya aje azatumberande icyo nahuye right now bisigura yuko kila mtu zikora kiriya wake nukuvuga ati rero bararaba baza kuraba itomate zihiye baza kuraba itomate zafuvye baza kuraba itomate zabarangura ari umuntu arangura itomate 5 urumva waterese itomate z'igihumbi zamaze gufa aca zavuga ati je nkeneye kuzigura zose kuri desi bwabo Freema dufate nk'umufana je ni mufana nk'uwa Freema gusanga ndi mufana kandi wa Bidondo so siyapo mtakomana nichanganya lakini Freema no umva ndakubwira uri umufana wiwanje kwa wa Bidondo niho uza kuraba rero nizo nkunda kuvuga ati uraza kuraba za tomate ukeneye ko zaguteka za tomate Freema fise za ushavuga ati izi tomate ndaziguze nzozitekejo canke izi zapfuye ndazirangure desi ubunyene urumva no kuvuga ati uza kuraba show ya make ni show ya marameje wambara karate bagonya ariko show ya Bidondo ari 2 balles muri 565 urumva ni 2000 na 10000 twelero kuvuga ati kuri downtown we uza gushikuza kubona imiduga yagize parking ivari uvo amatike zaraguze uza kubona imiduga gusiza iparika binjira wajya ku muryango show zose zizobera mu bwiza ego 565 amwe no mu bwiza mvuga kuri kujya mbere rya ibarabara rya 0 n'ibarabara rya 5 yes Freema tugusaba twibutsa umunsi n'amasaha ya show ivyo nyene mbona nje ego ni izoba ari 22 zuku kwezi nyene kwa 11 izo ari samedi à 16h à 16h
nuko azobi ama evenement ama picture uri hajya bagufite picture director cyo bayiguka cyo postinga ko washiso umuririmbyi ukwiye kwaza wambaye suit coat costume niyo ivyo twamaze kuronka ko kwamba imuzu ama costume arafisa agaciro tuzoba twambaye hajya novuga ikibanza ni downtown mu Bwiza barahazi zitatu mugabo ijya ya mbere yo mu Bwiza imwe bagira ku nje makaho ijya kwinjira ni 10000 francs ku muntu umwe muri babiri muri couple 20 bar Yes, bakunzi ba Buja TV turasoma makuru twari dukeneye kuri Dusuma turasoma makuru twari dukeneye kuri show ya Kibabe show izo rimwe ba Kiriku izo rimwe ba DJ Pro bande ba Black G ba Freema Boy ba nuvuga ba Mr Champagne nuvuga ni show y'ubusazi ya Kibabe sana Kibabe kandi Bantu Boy nabanye bazabafana ba Bantu Boy dibaza ko ari ama surprise yo muri Bantu Boy dibaza ko amatu nsubire ko Big Fizzo zo bari hajya Big Fizzo zo bari hajya nyene yo onyi ibona ama surprise ndiko ndumva surprise twumva di surprise mufitiye abantu ukuvuga rero hajya zo ama surprise y'abandi baririmbyi Champagne yateguye nkaba Arafro bande ndibaza ko show zo bikomeye cyane Yes, bakunzi ba Buja TV wait and see bizo bimeze neza cyane kumbere sinzi nk'akajambo Freema babwirira nk'abakunzi ba Freema Boy n'abakunzi ba Buja TV n'abakunzi ba entertainment kuvyerekeye show nagoma nabwira yuko uyu munsi wa show uzo wambaye neza uzo n'umushewe wawe uzoronke story ukuvuga ati uronke amateka iyo concert narayiboneye sinavyumvise nuvuga ati nouveau génération bajya bavuga ati atari kidumu itwoza cyangwa atarinde mugabo nouveau génération iraguhamagaye kuri 2000 francs nuvuga ati nukuvuga nabindi byinshi zogira atari concert gukubita kudumbwiza yapo sio kutombolesha ni kudumbwiza kabisa ama ikindi nacho nagomba mbire aba fans b'umuziki ndundi bakurikirane TV Buja TV ifisa amakuru meza aba journaliste beza kuvuga ati amakuru yose uzoyasanga nga kuri Buja TV urakoze cyane Freema ego nashukuru sana kakangu merci kabisa tubibutsa abantu uvuga Instagram yawe Facebook yawe na Twitter nimba uyikoresha hamwe na YouTube channel ikumiye byose ni Freema Boy Twitter Freema Boy Instagram bien Freema Boy Instagram YouTube Freema Boy Facebook page bien Freema Boy Facebook Freema Boy byose ushize ko gusa Freema Boy urabirontora Yes, tuzosubira inshallah imari kunzira kumwe na Benny byanze kamera ya CK Professional niba ngira subscribe bye